ndabaramukije mwese nitwa Anaclet Bampema muramenyereye bamwe uyu munsi ibintu tuza kuvugana ingene ico tuma ubuzima bwawe buhinduka nico tuza kuvugana conyene turaza kuvugana ku bintu bibiri bishobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka. Icambere, kugira ubuzima bwawe buhinduke ukwiye guhinduka wewe nyene, niwe ukwiye guhinduka ubwa mbere. Udahindutse ukaguma uko usanzwe uri nta na kimwe kizohinduka. So kugira ibintu bihinduke utegerezwa guhinduka wewe nyene, uko wari usanzwe wiyumvira ibintu ugatangura kubibona ukundi, ukuntu wari uri ugatangura kubona yuko kumbure ko bidakwiye. Ni ukuvuga ntubumbwe n'ivyo ufise. Hariho abantu benshi bajanga bakavuga ngo jewe ngo ndatunze ndafise, nta muntu numwe ashobora kuvuga ngo aratunze ngo bunzwe, nta numwe n'umutunzi wa mbere ku isi aguma arondera. Niwe avuga uti ndatunze mbunzwe n'ivyo mfise, urumva uzoguma hahandi nyene. Ni ukuguma no kuva aho uri ukaja ku yindi ntambwe, ukiyumvira ingene ushobora gushika ku yindi ntambwe. So hanyuma urumva rero abantu benshi barashobora kuvuga ati none twoshobora gushikayo gute, akatangura kuvuga intambamye, ingorane zinezi, akavuga ivyitwazo. Ni waba witeze urukiza ku bintu vyo hanze, urumva naho nyene bizokubwira cyakugoye, kuko ubuzima bwawe ni gwawe, ni wewe utegerezwa kugerageza uburyo bwose kugira ngo ubuzima bwawe butegeza kumera neza, kugira ushobore kuronka ingene witunga, ushobora kuronka ivyo utunze kugira ngo ushike ku yindi ntambwe. Ni wewe apana kwiyumvira ngo ni naka, ngo ni wandiye, ngo ni naka, ngo ni leta, ngo ni papa, ngo ni mama. Ivyo nivyo twita ivyitwazo, naho bishobora gushika rimwe na rimwe akagira mugabo uruhara runiniya ni wewe. Kuko ndaguma ndakubwira ikintu kimwe, kugira ubuzima bwawe buhinduke, urumva hariho imyifato ushobora kugira. Urashobora kugira discipline, ukaraba ivyo abandi bakora, cyangwa ukiyumvira. Harya ndakubwira ikintu kimwe, Imana ntuzubone ngo bazungu ngo baratunze, ngo baremvanse ibintu, ngo barashyize kuri biriya nibiki, wiyumvira ngo kumbure ngo yabahaye ubwenge busumba ubwo yaguhaye. Wapi? Imana yaduhaye, Imana uko yaremye bazungu, imitwe yabareme niko yabaremye, ingabirano yabahaye natwe yaraziduhaye. Ivyo Imana yahaye barya bazungu natwe nivyo yaduhaye, ivyo barya bazungu bashobora natwe twobishobora, kuko hariho ubushobozi buhambaye Imana yahaye uwo ari wese kugira ngo ashobore kubukoresha. Mugabo usanga bamwe nubwo bushobozi tutazi ko tubufise no kubufise ko tubufise. Murazi yuko Imana yavuze ati twaremwe mw'ishusho ry'Imana. Ni ukuvuga natwe gumenye ko turi utumana. Igikorwa c'Imana nica, igikorwa c'Imana no kuvuga Imana irashobora kurema, natwe tutumana turashobora kurema. Kandi murabona ibintu vyose biri ku isi, murabona izo ndege ziduca hejuru, sivyo abantu baremye none, kubera bwa bumana buri muri twebwe. None bakoresheje iki? None bakoresheje ingabire Imana yabahaye kandi na wewe ufise. Mugabo izo ngabire usanga, izo mpano, ubwo bushobozi usanga benshi tutazi nuko tubufise. Niyo ngorane rero ihari. Urumva rero ikintu kininiya cane ni ukumenya yuko ikintu cyoshobora gutuma umuntu ahinduka, ni ukumenya yuko ari wowe ingorane ya mbere. Hanyuma ukavuga uti nkwiye guhinduka, ugahinduka ukuntu wari usanzwe wiyumvira. Mu guhinduka umuntu ahinduka gute none? Kenshi abantu mu guhinduka baragaya ukuntu bari, bakavuga bati no, ubuzima ndimwo jewe sindabwemeye, sishaka kwamameze ukuntu. Ukavuga uti raba naka ukuntu ameze, ati nanje ntegerezwa gutera intambwe. Ati ubuzima ndimwo sinemeye kuzokwama meze uku.
ukavuga uti kiriya kintu urya muntu yashyize ko uko ariko abantu bahinduka niko ibintu niko ushobora guhindura ubuzima bwawe mugabo ugumye kwa kundi nyene ugumye mu byo warimwo dufate ufise imodoka umuntu akakubaza ati none nibiki wiyumva kuvuga ngo kugura iyindi modoka aho si guhinduka ni kuguma hahandi nyene urumva ushifise imodoka ushobora kwiyumvira ibindi bintu ukavuga uti nkeneye nk'ihoteli kwiyumvira nk'ibindi bintu bisumba imodoka aho niho uba uriko urahindura ubuzima bwawe nayo wiyumviye kurondera ibyo wari ufise cyangwa ukagushima kuguma hahandi urumva nta kintu gishobora gutuma uhinduka hanyuma nagomba ndababwire n'ibindi bintu bishobora gutuma umuntu ahinduka ibintu bishobora gutuma umuntu ahinduka ni ukongera ubumenyi ugashobora nk'akarorero ukarabira ku bandi ukaraba ibyo bariko barakora canke ukiga hariho benshi baja mu ishure hariho benshi biyigisha les autodidacte bakigisha kugira biyongere ubumenyi kugira ngo bashobore gukora ivyo bipfuza bonyene hariho benshi bagiye mu ubuzi bakorera leta canke bakorera ama societe ugasanga n'ivyo bakora ntibabikunda ntibabishaka urumva mwico umuntu wese arashobora kugira kwiga akigisha ubu murazi yuko internet ihari mukamenya ko hariho n'ibitabo mukamenya ko hariho n'amabiblioteke ukamenya ibyigwa nubwo les universités ziri autour de nous donc ahantu hose ni université so uvuga ngo utegereza kuja harya mu ishure ngo haba hariho wigira ivyigwa oya si harya gusa na l'université se trouve autour de toi arya makosa ugize birya bintu ugize bikakunanira kirya c'est une salle de classe harya nahantu ushobora kwigira naho nyine ugakura ubwenge cyangwa ukaja ku bandi ayo yose n'amasalle de classe menshi cyane autour de toi urashobora kwiga ibintu byinshi cyane bishobora gutuma ushobora gutunga cyangwa ukaba la curiosité ukaba kiriye ndazi mu ishure baratwigishije yuko gutrisha mw'ishure baravyigisha gutrisha yuko ari hariho amashure mwe bashobora no gushira mu gasho ngo watrishije twebwe abantu twigisha education financière twebwe twigisha gutrisha muga ntitwitwa ko ari gutrisha tuvuga ko c'est la curiosité ikajana observation donc beshi abashirwa murabazi ingene ibintu byose byinshi ko bayibutrisha muntu uze technology y'abanyamerika urumva twebwe twigisha ko gutrisha ari ikintu cyiza cyane rero urumva ingene umuntu akwiye guhindura ubuzima bwawe ntuzovuge ngo ntuzogire ivyitwazo hariho eko birashobora gushika ukagira ikintu kigira mugabo nubwo ekonomi bimeze nabi dufate nk'i Burundi urabona dufate nk'ibintu vy'igitoro birabuze urakagira gute hakaba intuzeye mugabo abantu bari très intelligent mu magume niho binjiza amahera menshi niho tekniki wakinjiza amahera menshi urumva nawe birashoboka ikintu umuntu ababuze gusa numutwe urumva il faut faire des recherches kugira ngo ushobore kuraba ingene ushobora guhindura ibintu kugira wewe nyene uhindure ubuzima urimo uhindure ukuntu warasanzwe ubone ibintu ico ni cyambere rero turabonye yuko cyambere teza kugira nukwihindura wenyene hanyuma ikigira kabiri no guha intumbero ubuzima bwawe udahaye intumbero ubuzima bwawe nta na hamwe buri kuraja nubwo wo ronka amahera muri mbeba roteri tuvuge roteri singene roteri muri tombora ukoranka ibihera byinshi cyane gose ni bamwe uca ubona ivyo bihera bibapfuye kubusa mu mwanya muto ubona barayaheza ugasanga bayatwaye mu maraya ugasanga bayatwaye nta numero baba bafise nta numero nayo baba bafise hanyuma n'ikindi hanyuma utorabe n'abarya nk'abantu i Burundi mwarabonye abantu benshi baronka amahera mu ntuze mu nzahabu bakoronka amahera baca bavuga ngo nayo amashetani amahera y'intuze ngo nayo amashetani kubera igikobata nta numero ntayo bafise ntibazi n'icyo bashobora kuyakoresha baca batwara mu bagore ari bagatwara mu nzoga bakanyogwe mpaka gushika bakarara mu gahinga bakarara mu gishamba baborewe mpaka gushika amahera aheze urumva nuko kubera iki uko atantumbero bafise urumva rero guteza kurondera intumbero y'ubuzima bwawe ukavuga ati jewe intumbero yanje y'ubuzima bwanje niyi
Uh, iyo ntumbero kandi ntibe mu majambo gusa, ntuvuge ngo jewe intumbero yanje ngo niyi, oya. Intumbero y'ubuzima bwawe ni ikintu novuga ko ari ikintu kiri serieux. Ni ukuvuga iyo ntumbero yawe utegerezwa iteza no kuja mu maraso yawe, ukavuga uti iki kintu niko nifuza ko ubuzima bwanje buzomeze, kandi ico ukavuga ugatanga igihe, ni ukuvuga ukagira ubuzima a long terme, muco mu gifaransa nivuga mu gihe kirekire, ukavuga uti donc ukagishyira nko ku gihe, ukavuga uti mu myaka 10 mu myaka 5 niyumvira ko nzoba meze uku. Wiyumvira intumbero urumva abantu benshi abakene usanga biyumvira ibintu bija kuri okrak madidwa, donc ubwo nyine bashaka ibintu bitse ubwo nyene. Or abandi abatunze, abantu bazi ubwerezo intelligent bagira intumbero z'imyaka myinshi cyane. Ivyo intumbero z'imisi mikeya ni ibintu ataco bimaze. Mugihe intumbero y'igihe kirekire usanga ari intumbero nziza, intumbero izoramba cyane. Rero urumva uteza kugira intumbero, iyo ntumbero ukayiyumvamwo. Nukuvuga harya ku mugoroba imbere yo kuja kuryama utegerezwa kwiyumvira iyo ntumbero yawe, iyo intumbero wahaye ubuzima bwawe, ukavuga uti jewe par exemple akarorero ati jewe nkeneye ihoteli. Hanyuma ikindi naco iyo hoteli uteza hari ibintu bitwa ukwemera, utegeza kugira ukwemera la foi, nka kurya bakwigisha muri Bibiliya barahugiye bati iyo baba ufite ukwemera kungana gatete ka sinapi, wobwiye uti imisozi vaha ikakumvira, wobwiye imisozi tiranduka ikakumvira. Uteza kugira nukuvuga la conviction. Ndashaka ndababwira yuko ivyiyumviro vyawe, ivyiyumviro wiyumvira ni imbuto uba uri kuratera. Ivyiyumviro vyawe wiyumvira ni imbuto uba uri kuratera, apana ivyiyumviro gusa. N'ivyiyumviro birimwo na conviction, no kuvuga birimwo n'ukwemera, wemera wamaze kwinterioriza, no kuvuga c'est-à-dire les accords, ama accords wigiriye wewe nyene, ukavuga ati ibi bintu nivyo nemera. Dufate hari ibintu usanga k'ibintu bakwigishije mu ishure, hari ibintu bakwigishije bibi, ibintu mbose gukoresha terme mbe, hari ibintu bakwigishije bugakumbure atari byo, hari ibintu bakwigishije kubera guko ibintu byose twabisanzeho, byinshi twabisanzeho nivyo batwigishije, urya ngo ni papa, urya ngo ni mama, ngo ibiki, ngo imbere yo kurya no kubanza gusenga, uri ibyo byose batwigishije. Donc ni ibintu twasanzeho byari bisanzwe biri ngaho nyene. No kuvuga rero urumva wewe rero utegeza kugira conviction y'ibintu uri kuragira, donc ukemera. Donc nariko mvuga ayo ama accord, hari ama accord wewe wagize uragira y'ubuzima bwawe, nibwo nivyo wafashe nk'ukuri nka realite, nivyo biri muri esprit yawe, nivyo washize muri esprit canke muri memoire subconscient, nivyo washizemwo. Ivyo nivyo bigize ubuzima bwawe. Rero no kuvuga uko uboneka hanze, uko abantu bakubona, c'est le miroir, ni cirore ca conviction zawe, c'ibintu wagiriye amakoro, c'ibintu wemera. No kuvuga rero kuri iyo ntumbero nayo rero ukuntu bigenda, urumva iyo ntumbero nayo nyene uteza kugira accord, uteza kugira conviction interne, ukagira foi, donc bikaja mu masantima yawe, ukavuga uti birya bintu niho naramaze kubibona ni gwanje, ukabifata nka gwawe nyene. No kuvuga iyo nzu dufate nk'iyo hoteli uvuga ye wawe nyene, uyibona dans le monde invisible, muri monde invisible. Ni ukuvuga kugira uhindure ubuzima bwawe uteza gukoresha ivyo bita za mpano Imana yaguha zo kurema
hari impano imana yaguhaye zo kurema, izo nizo utereza gukoresha mw'ico gihe ushaka guhindura ubuzima bwawe. Mbo izo mpano tuzozivugana muri izo mpano harimo la volonté. La volonté nimwumve ngo ni volonté isanzwe gusa, la volonté hari ico bita la volonté, ugushaka. Hakaba ni na perception, hari ico bita perception, hakaba n'iki kandi hakaba na imagination, izo na raisonnement, izo zose ziri mu mpano, na intuition, izo ni impano imana, izo nizo zikora mu kurema. Izo nizo nabandi bakoresha, nibona abantu abantu bateye imbere bagize ibintu, aho niho bagiye. No kuvuga izo ni izintu zikora nka kurya ukoresha amasense atanu arya baguha urya kubona no kugira gutya. No kuvuga izo ni izintu ukoresha dans le monde invisible, zikora muri dans le monde invisible. No kuvuga ni ibintu ukora aho uba uri wenyene, ata umuntu n'umwe muba muri kumwe. Nico gituma ahantu zikora cyane izo mpano imana yaguhaye, zikora nkarya dufate nkarya ugiye kuryama uri wenyene, ata muntu n'umwe muri kumwe, uri niho tu plonges à l'intérieur de toi-même, ukaja muri wenyene, ukaja muri iyo monde invisible, ukapanga niho imigambi mikuru ipangira. Abo ivyo vyose, izo ndege zo, ivyo bintu vyose mubona bihambaye cyane ku isi abantu bageze, niyo vyavutse, niyo vyaje biva. Urumva rero nawe rero iyo zo mpano ntuzovuge ngo ntazo ufise, nawe urazifise izo mpano, gusa ntituzi kuzikoresha, ntituzi nuko tuzifise. Nico gituma usanga dufise ingorane. Rero urumva umaze kugira iyo ntumbero, urumva iyo ntumbero yawe uca uyigira gwawe nyene, nk'iyo nzu nk'iyo hoteli nakubwiye, iyo hoteli uteza kuyigendera, ni ukuvuga iba ari gwawe. Imana iba yamaze kuyikwereka yuko ari gwawe, haba hasigaye kuyakira mu minwe. Urumva ikintu kiba gisigaye kugira ushobore kuyakira mu minwe, harya ikintu cyose kirafise fréquence yacu, uteza kuja kuri fréquence y'iyo nzu. No kuvuga kuja kuri fréquence yayo, c'est-à-dire yuko haca baje ivyo bintu vya conviction, no kuvuga haca ivyo bintu vya foi, ukemera ko ari gwawe. Hanyuma umaze kwemera ko ari gwawe, uteza kugira kuzura yigendera. Harya uvyutse mu gitondo ukabanza kuyigendera, ntibagira ahantu ugenda utayigendeye. Harya mwijoro ugiye kuryama uri wenyene, ukaja dans le monde invisible, ukaprojet dans le monde invisible. Niba kugira yuko tu dois travailler from the end, from the future. Ni ibintu biba biri dans l'avenir, ni ibintu biba biri dans 10 ans. Ni ukuvuga c'est dans l'avenir. Ni wibuka ukabizana mugabo ukabishira muri present, ukavuga uti iyi hoteli ni gwanje, ukagira conviction. Mu gitondo ukagendera, mwijoro igimbere yo kuja kuryama harya uri wenyene, nubwo uvuze umugore harya dans le monde invisible, waba yisinziriye gucane gose, nawe uri dans le monde invisible uriko ugendera iyo hoteli yiwawe. Hanyuma mbere ndakubwire kugira ngo ibintu bishobore kugira iyo ni ntuze ni objectif yawe ufise. Urashobora gufata agapapuro k'agakarito, ukandika ko iyo objectif yawe, iyo ntumbero yawe y'ubuzima, ukandika ko ico kintu wifuza ari iyo hoteli, ukandika kuri iyo ntuze, ugashira mu ngodo. No kuvuga hacakora ibintu vy'ama intuition, cakora ibintu vy'ama vibration, ibintu udashobora kuyimagine. No kuvuga ugashize mu ntuze mu ngodo, harya mwijoro imbere yo kuryama urashobora kugasoma ukaraba, ukabona iyo ntumbero yawe. Benshi mu Birundi mvuga hakurya y'uruvyironza, aho ushobora kuzogera, ugakora mu ngodo yawe, ugakurayo kagapapuro ukakaraba. Mu nyuma ikizoba mu nyuma, ntuzorinda nukuza uragasokora, uzokira gukorakora mu ngodo, hacaba vibration dans le cerveau ikwibutse ikintu ya ntumbero yawe. Ntuzorinda kugira mu nyuma, hazoca haraba ibintu vibration, uzogakorakora. Urumva hariho iriya des lois de la nature, les lois de la nature niyo vibration. Urumva urakorakora gusa, mugabo gagaca ka vibra muri cerveau yawe,
dans ton esprit bigaca vibra ikakwibutsa bya bindi. Urumva rero ikiba gisigaye no kucuja he kuri frequency iki, kuko ikintu cyose kugira ibintu byose biri kuri frequency. Hariho nico gituma n'abantu n'ivyiyumviro vy'abantu usanga bafise ama frequency. Hari abantu usanga bafise ama frequency yo hasi n'abantu bafise ama frequency yo hejuru. Ni ukuvuga abantu bafise nk'abantu bafise ama frequency yo hasi n'abantu usanga biyumvira ibintu by'ubukene, ibintu domanke y'ukubura ibintu, uvuga ngo birya bintu ngo ntavyoshobora. N'abantu usanga bafise ivyitwazo vyinshi cyane ngo birya bintu gushobora kubishikako ngo kubera yuko ngo wacu ngo ntitutunze ngo tugira gute ngo ya cyangwa bagira ibintu by'ubwoba. Ivyo ni ibintu yintuzeye ivyo ni ibintu bashira kuri frequency yo hasi cyane. Ushaka kuja kuri frequency yo hasi uva ahantu uri, birya bintu byose biri kuri frequency, ufise biri kuri frequency, uva ahantu uri ukaja kuri frequency yo hejuru. Ni ukuvuga ikintu cyo kugira uje kuri frequency y'ikintu wipfuza, c'est-à-dire ko ico kintu muteza kuba en harmonie. Anarumoni nico kintu uteza kugira arinyema y'ico kintu mukajamwe. Ico kintu ntushobora kukironka igihe utakirose, no kuvuga igihe utakoreye wagiye kuri frequency mbi niho udashobora kukironka. Mbo munyuma rego bandababwire igiheza kigakurikira bimaze kugenda gutyo. No kuvuga ntumbaze ngo amahera ngo ivyango banzo bikura he. No wewe kira kuja en harmonie y'ivyo bintu wipfuza, hanyuma hacaba ikintu hacaba attraction y'ivyo bintu nyene. No kuvuga vyamaze kukujamwo, hamaze kuba attraction y'ico kintu wipfuza. No kuvuga ikintu ucugira ucutangura kwiyumvira intambwe ingene woshobora gushika hariya hantu, tangura kwiyumvira ama step intambwe ushobora gufata kugira ngo ushobore gushika hariya hantu. Ntumbaze ngo intambwe wofata nezahe, mugabo intambwe izo arizo zose nubwo kaba gatambwe katoya cyane, ni kugira icyo wita celebration. Agatambwe kose kazogushikana hariya katereka gutwara hariya, no kugira iminsi mikuru kanezerwa cyane. Urumva utangura kugira intambwe, utangura kuraba ibintu kugira shikariya bizogenda gute, kugira shikariya bizogenda gute. Hanyuma ikintu nashaka kubwira, urumva abantu benshi ikintu kibica barashobora gutangura ikintu mugabo barashobora gutangura ikintu bagatangura intambwe ya mbere babonye byase bagaca baronosa bagaca bivamwo. No, ivyo ni ivyumviro deja y'abantu les perdants niko babita. Donc abantu perdants kuko iyo ugize bwa mbere bikanka, no kuvuga uburi muri experimentation ntiwananiwe. Benshi bavuga kunanirwa, mugabo hananiwa umuntu ananirwa n'umuntu abivuyemo, ubu ni waba yananiwe. Mu Cyongereza bayita de quita. Mbo wewe rero urumva ivyo abo bagira bwa mbere bagaca beheba nabo bitale perdant. Mugareganya bose uko siko biyumvira les gens riches, uko siko biyumvira bobo baragira intuze, baragira intambwe yambwe, babonye bikunze bagaca bafata iyindi nzira, bagaca bagira ukundi. No kuvuga iyo wita échec wewe ya mbere, abatunzi bo ntibayita échec, bayita ni nka experience. Ni uburyo baciyemo bakabona yuko iyo nzira baciyemo idashobora gushika. Bobo rero baca barondera iyindi nzira bashobora gucamwo. Urashobora guca mu nzira nyinshi, abatunzi baraca mu nzira nyinshi bakabona ko vyase, mugabo kubera guko irya ntumbero yabo yamaze kuja en harmonie muri bo, donc bamaze kwishira mu maraso yabo. ni ukuvuga irya yo ntiyibigera bayita ibagumamwo general umuskuri niba bavuga ngo scout no pere jamais l'honneur ngo scout no pere jamais l'honneur ni ukuvuga iyo vision yabo iyo ntumbero yabo yo ntibi igumamwo kugumamwo ni ukuvuga c'est-à-dire byanka byakunda uko bizogenda kose ni ukuvuga ni hakurya y'uruzitiro uteza kuzocabuka ubwo ruzi agatambwe kose uzogira kaba gatoya uzogira iminsi mikuru kaba kaniniya uzoryoherwa. Niba udashobora kuguruka iruka, niba udashobora kwiruka
tambuka, niba udashobora gutambuka avura mugabo ntugumuhagara yahuri nk'igiti. Muravyumva? Nukugerageza uburyo bwose kugira ngo iyo nta mpano yawe nariko ndakubwira yuko abakene bobo bagenda ubwa mbere bagaca babivamwo babonye bagize esheke, muga abatunzi bobo suko siko bigenda. Ngira mwarigeze gusoma mu gitabo cantuze, mu gitabo hari niba mwarasoma igitabo citwa ngo Think and Grow Rich, pensez et réfléchissez et devenez riche. Uvye penser et devenir riche, mugabe réfléchissez et devenir riche. Ico gitabo nico bahubwira umuntu yitwa Edison. Uwo Edison vyagenze gute, yagize intoze les lampes électriques niba zigize, urumva yagize inshuro iraeshuwe nkuko nyine babivuga, iraeshuwe ngira ngo inshuro zishika 1000. Baramubaza ati we ati wananiwe keshi wewe, arababwira ati jewe sinigeze nanigwa, ahubwo ati ninzira naciyemwo nabonye zidashika. Ati naciye mu nzira nyinshi, inzira zose naraziciye mwana, ati sanga ntizishika, ati goshika ntora inzira. Urumva no kwiyumvira nkuko rero kuko undi muntu wiyumvira kirazira guheba gutana hagati n'ishwima mugari wa wundi, mugabo uteza kubana gushika ushitse ku ntumbero yawe. Mbo sinifuza kubaha ikiganiro kirekire cyane, mugabo nifuza ko twozobandanya tukaraba ibindi bintu bishobora gutuma uhindura ubuzima bwawe. Ubuhinge tugumize ngaha guko mbona umengo sinashatse kubarambira cyane, naramvye mugabo sinashatse kubarambira cyane, ariko nibaza ko ikiganiro kibagirira akamaro cyane rwose. Hanyuma ntimwibagire gushirako like na subscription tu, naho nyene ntimwibagire n'amakomantere. Ufise ivyumviro urashobora kunterera, murabona ko ari ibintu vyiza bishobora kutugirira akamaro. Sawa rero, mugire ibihe vyiza, Imana ibahezagire, ibane n'umwe wese, umuntu wese yumvira iki kiganiro, Imana ikugirire neza.